Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa ijyane no mu gihugu c'u Burundi, gusa hane tukaza kugaruka ku vyo twasabwe namwe mu banywanyi bacu kubakorera ko amatohoza. Ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi, abadukurikirana baherere mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ibihugu vyose mw'isi vyubakiye ku rwego bita iperereza. Iperereza niryo rituma igihugu kibaho gitekanye canke se kikama mu ntambara. Iperereza nirwo rwego rwonyene rw'igihugu kandi ruhabwa amahera atakurabwa amahera aruhawe. No gusigura ko iyo amahera atanzwe igikorwa nyezina ntigihere birangira bagongeye andi mahera abatari mu mafaranga ategekanijwe leta izokoresha mu mwaka mu kiringo runaka. Uburundi rero burafise urwego rw'iperereza rwitwa Service National de Renseignement SNR, ni nako bimeze no mu bindi bihugu. Burya abarundi benshi bazi ko abakozi b'iperereza ari abicanyi b'ivyaduka batazwi. CNDD FDD ngiye akazi ko kwica. Ariko suko biri, ahubwo iperereza SNL ni urwego rw'igihugu ruzwi n'amategeko y'igihugu, nayo ivyo umugambwe uri ku butegetsi rukoresha ku nyungu zayo vyo bikaba vyitwa kurenga amategeko. Muti bimeze gute? Ubundi inzego z'iperereza, iperereza ry'u Burundi rifise inzego kuva ku rwego rw'igihugu gushika hasi. Burya abantu benshi baracunzwe aho baba n'abantu batazi. Nico gituma kizira kikazirirwa kwijajara kuko umukozi w'iperereza n'urya murahuriranirana ni kurya mwamana. Iperereza rirongoye ku rwego rw'igihugu n'umukuru waryo witwa Administrateur General. Uyu aganwa n'umukuru w'igihugu akanahabwa iteka nk'irihabwa umushikiranganje. Arafise icegera cyo bita Administrateur General Joa hamwe na chef wa cabinet. Naba babiri baganwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Ku biro bikuru vy'iperereza hari n'abandi bakozi benshi cyane mu bisata bitari bike. Tubibutse ko kandi ku rwego rw'iperereza mu Burundi rugabuyemwe ibisata bitatu bikuru arivyo: igisata c'iperereza ryo hagati bita Département de Renseignement Intérieur, hakazamwe igisata c'iperereza ryo hanze y'igihugu bita Département de Renseignement Extérieur, ndetse n'igisata c'iperereza ryo mw'iperereza ubwaryo bita Département d'Appui. Iki gisata gikurikiranira hafi ibigize ubuzima vy'iperereza ry'igihugu. Buri gisata cyose kandi gifise ubukirongo yitwa chef de département, aganwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ku gisabo c'utwara iperereza ku rwego rw'igihugu. Mu nshingano zabo abakozi b'iperereza bahamagariwe hanini gutata amakuru yashobora kubangamira inyungu z'igihugu mu bisata vyose, na cane cane kubijanye n'umutekano hamwe n'ubutunzi. Iyi perereza rironsa amakuru ashobora guhungabanya inyungu z'igihugu rica riyashikiriza inzego zitwara igihugu, izo nazo zigaca zikora ico zihamagariwe mu gukingira igihugu. Ngo bijya mubona iperereza rikora vyo gufata abantu rigaca ribaniga bagatogwa ari ibiziga n'uguhonyanga amategeko. Ubundi iperereza nta bubasha rifise bwo kwica, iperereza rifise ububasha bwo guhagarika uwo ryiketse agashikirizwa ubutungane. Hari n'abandi kandi benshi batazi yuko umukozi w'iperereza burya arahirira imbere y'umukuru w'igihugu nka kurya abashikiranganje babikora. Burya abakuru bo mw'iperereza binjira mu mabanga babanje kurahirira imbere y'umukuru w'igihugu. Indahiro barahira ikabitegekanywa n'ingingo ya 47 y'igitabo c'amategeko agenga urwego rw'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abakozi b'iperereza barahirira mu mwiherero bose bagasubiramwo indahiro igira iti: imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu jewe, akavuga izina ryiwe, ndarahiye bidasubirwamwo ko ntazigera mpemukira Republika y'u Burundi, ibwirizwa shingiro, amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'andi mategeko mu gihe nzoba ndiko ndangura imirimo y'iperereza. Ndahiriye ko nzokwama na ntaryo mbungabunga umutekano w'igihugu c'u Burundi, ko nzorangura neza ivyo njejwe kandi nisunza amategeko, atabwoba, atankunzi, atanibishobisho, ko nazigera kandi ntangaza amakuru y'akazi k'iperereza ku muntu n'umwe nitwaje amabanga ashobora kuzezwa ayari yose, nisunze itegeko rigenga urwego rw'iperereza canke ayandi mategeko agenga umwuga wanje, Imana ibimfashemwo. Birahiriwe agasubira mu izina ryiwe kwigenekerezo kanaka, ukwezi kwa kanaka ndetse n'umwaka uyu n'uyu, agashirako umukono wiwe.
iyo ndahiro ni nayo kandi ishobora kurahizwa n'abandi bakozi bato bato mu iperereza ariko bo bakarahizwa n'umukuru w'iperereza ku rwego rw'igihugu. Ngiyo rero impamvu tutigera tubona udufoto twerekana ibirori byo kurahiza abakozi b'iperereza mu gihe irahira ry'abashikiranganje n'abandi bategetsi bakuru riba izuba ariva. Nkuko nabigarutse ko rero Uburundi turafise urwego rw'iperereza rwitwa Service National de Renseignement SNL, nako kandi bimeze no mu bindi bihugu. Burya abarundi benshi bazi ko abakozi b'iperereza ari abicanyi b'ivyaduka batazwi n'ubutegetsi, batazwi ubutegetsi bw'akazi ko kwica, ariko suko biri nkuko duhejeje kubigaruka ko ahubwo iperereza n'urwego rw'igihugu ruzwi n'amategeko y'igihugu, nayo ivyo ubutegetsi bukoresha iperereza ku nyungu zavyo bikaba ari ukurenga amategeko. Ngaryamabi benshi babona ko rwa n'iperereza nko kunyuruza abantu bakagenda amazima yongo sico gikorwa ubwo rwego rwari ruhamagariwe. Rwego rw'iperereza rwari urwego rufise ivyo rujejwe vyiza byo gukorera igihugu, yamara ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo buca bubukoresha ngo urwo rwego mu bikorwa bigayitse byo guca amazu sabo bita abansi b'igihugu. Kubwo abategetsi bamwe bari ku butegetsi, umwansi w'igihugu ngo no wese atemera kwinjira mu mugambwe wabo, wese adashaka kwiyumvira nkuko biyumvira, wese ashira habona amabi y'ubwishanyi n'ubunyonyezi bukorwa n'inzego zitwara igihugu. Urwego rw'iperereza rero ngo rwisanga ruriko rurahabwa amabwirizwa n'umugambwe urongoye igihugu yo kuneka uwo wese atabona ibintu mu buryo bumwe nabo ingene babibonamo kugira ngo yicwe. Akaroro ka hafi benshi batanga bagasanga ku majambo Reverend Ndikuriyo yigeze kwivugira. Uyu mutama rwose yari ngo bakavuga ko yubahutse ari yamamura atyoza gatorwasa mu kuvuga ko yamyihanuriye ubwe ko akatari gake kugira ngo amwinjiza muri CNDD-FDD. Aho rero ngo niho benshi baciye batahura ko gatorwasa n'abayoboke w'ikosa bafise mu maso ya CNDD-FDD ari rimwe rudende ko batemera kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD. Ingingo y'amajana 268 yo mwibwirizwa shingiro nishira urwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ngingo ikunganirwa n'igitabo c'amategeko cyatewe ku mukono kwigenekerezo ya 17 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2019 n'umuhisi nkuru nzamwe n'umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe ariwe Aimé Laurentine Kanyana. Haba mwibwirizwa shingiro canke mu gitabu kiryunganira nta ngingo nimwe iha uburenganzira urwego rw'iperereza kunyuruza, kuboreza igufa no kwica. Ivyo bikorwa bigayitse iperereza ribikora rizi ko ririko rihonyanga amategeko n'uburenganzira bw'abarundi. Mu gihe umurundi canke umunyamahanga yikeswe ko ashobora kubangamira umutekano canke izindi nyungu z'igihugu, urwego rw'iperereza ntirufise na rimwe ububasha bwo kumunyuruza. Ubasha bahabwa n'amategeko n'ukumuhagarika naho nyene babanje kwerekana umutahe bw'ipolisi canke wa sentare. Mu gihe ukekwa rero ahagarizwe acajanwa ahantu hazwi, inzego zifitiye ububasha zigakora amatohoza, icaka imwagiriye aganwa hisunzwe ico amategeko avuga, ari ugupfungwa akinjizwa ibohero, ari hadabu akaririha n'ibindi vyinshi. Ngo yamara iperereza ririho kuri ubu rirangwa n'ibikorwa vyo kunyuruza, unyurujwe akagenda amazima yongo, umuryango wiwe ugize bakwe ugatora ikiziga mashamba canke mu nzuzi. Hari abagenda akagirire n'ibiziga ntibikubitwe n'ijisho. Benshi bakavuga ko kuva CNDD-FDD yaza ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005 ubwo wari umaze kuba umugambwe wemewe mu gihugu, ngo mu bakozi imaze gushinga iperereza leta na General Adolphe Nshimirimana niwe yagaragaye nk'umwami wo kunyuruza abantu bagatogwa ari ibiziga. Ngo mu mitwe y'abarundi Adolphe ni shushite y'ubwoba mu citwa iperereza, nico gituma abarundi benshi bibwira ko iperereza ari akagwi kiyadukiza mu vyo kuniga abantu, nkuko benshi babitangira insiguro zavyo. Sivyo kandi reka tugaruke no ku bindi bikorwa vyagiye biraba bikozwe ni perereza. Kuri ubu amakuru ahari, reka tugaruke ku vyabaye mu mwaka ushize. Umwaka rero ukaburumanye Mutama Emmanuel Mfitiye na bagenzi banyurujwe ni perereza. Ubundi Emmanuel Mfitiye ni umutama azwi cyane mu ntara ya Gitega, aho yazora umugenduzi w'indero mu ntara. Ubu yarakukurutse. Emmanuel Mfitiye yanyurujwe ku igenekerezo ya 24 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025 isaha 5 z'umurango, ageze hafi y'urugo rw'iwaho mu gisagara ca Gitega, mu gihe hari vyaravuye kurungikira muri umunawe. Mfitiye yafashwe izuba riva, bamwe mu nshuti ziwe bavyibonera, yajanwe n'imodoka y'utwara iperereza mu ntara ya Gitega, Vena Ndayishimiye. Imisi ibiri imbere yiwe ku igenekerezo ya 22 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025 ku mugoroba hari hanyurujwe mugenzi wiwe Dominique Ndikumana batazira Dondi, nawe yari yarakukurutse mu mabanga y'ubuhanuzi mu bushikiranganje bujejwe indero. Dominique Ndikumana yaba mu Nyakabiga yafatiwe mu gisagara ca Bujumbura, aho yaragiye kugura amayinite ya Star Time.
amayinite barayabonye muhira ariko Serugo ntiyigeze asubira kuboneka. Ku igenekerezo ya 19 Ntwarante hari hatanguye kunyuruzwa umugenzi wabo Chrysostome Ciza bamwe batazira Toyota. Chrysostome Ciza yari umuyobozi wa restaurant bar Ozone Galaxy asanzwe aba mu Ngagara. Uwo muhise saa 5 z'umurango rero Chrysostome Ciza yitavye uwamubwira ngo babonane abagwe mu mutego kuvubwo nawe nta gakuru kiwe. Bano bantu bose uko ari batatu bavuka muti bahuriye ku Kirero. Abo bose bavuka muri komine Gishubi yo mu ntara ya Gitega. Barigeze kuba abanywanyi b'umugambwe MSD. Ivy'imigambwe bari barabivuyemwo. Bamwe mu babegere bavuga ko barabaza baraganira ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Amasoko yo mwipereza akavuga ko boba barakekwa ko hari umuhari uri hanze bavugana. Hari amasoko avuga ko baciye mwiperereza mbere n'ubutumwa buhumuriza imiryango bwarabayeho. Kuko kwigenekerezo 13 ruhesha umwaka wa 2025 harabayeho ubutumwa buteye ubwoba bwavuga ko basohoye mu iperereza abajanwa mu kibanza kitazwi. Kugeza ubu rero nta gakuru na gatoyi kabo ko boba bakiriho nkuko amakuru adushikira abivuga. Benshi rero bakavuga ko nubundi iperereza ry'u Burundi ribandanya kunyuruza abandi banyagihugu. Muti ivyo byo vyifashe gute? Reka iyi dossier nayo tuyivuge ko hari benshi bagiye baranyuruzwa muri uyu mwaka wa 2026 nkuko bimaze imyaka 10 bimeze muri uyu mwaka naho nyene iperereza ry'u Burundi ribandanya kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Abatwara igihugu babandanya kwigira abatazi ibiriko biraba. Igipolisi n'ubutungane bikabandanya kandi kuba sindabibazwa. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNUDH ukaba bandanya kwinumira mu gihe n'abakozi bawo batanguye kunyuruzwa. Hano turagaruka ku bantu batanu bamaze iminsi batabarizwa kugeza ubu batazwi irengero. Hariho abo tutaza kugaruka ko muri abo harimwo umwe yatabarijwe muri Ruhuhuma yafatiwe Ingozi aje butavuye mu Rwanda. Wimana yarakinze umukuru w'iperereza muri Butanyerera Salvatore Horihoze arateba aremera ko ari we amufise aramurekura. Hari abandi benshi bagoma bavuga ingene babayeho banyegiye kubera bariko baronderwa ngo banyuruzwe n'iperereza. Hari n'abamaze guhunga muri no misi. Kiboneka nuko ngo Uburundi bubandanya kuba igihugu kiganjwe n'ubwoba mu bene igihugu bato bato. Wambere ni Ajeda Chef Tade Gahungu. Tade Gahungu no mugabo w'imyaka 49 avuka muri komine Rango mu ntara ya Kayanza yahahora. Akaba afise urugo rwe mu Kamesa zone Musaga mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Tade Gahungu yinjiye mu gisirikare cyakera nk'igisongereza c'intwaza ngabo abandanya ari umusirikare kugeza hagaritswe mu mwaka wa 2016 muri dossier benshi bazi nka dossier Nyongera. Mu mwaka wa 2021 Tade Gahungu na bagenzi be bararekuwe aca asubira mu buzima busanzwe. Ubu yari umushoferi muri societe yo kurarira yitwa Garadaward Security. Kugenekerezo 16/0 uyu mwaka wa 2026 rero Tade Gahungu yaratashe ku mugoroba avuye ku kazi ariko ntigeze ashika muhira. Abiye bararondeye bo hose barabura. Mu ntango za Ruhuhuma uyu mwaka twaronse amasoko yemeza ko Tade Gahungu yarapfungiye mu iperereza ariko amasoko yavuba akavuga ko atawukiriyo. Muti rero Tade Gahungu yoba yarajanywe he? Ako kwibutsa ko hari abandi bo muri dossier Nyongera bagize ibibazo mu mwaka wa 2025 harimo nka Pascal Nshimiyimana batazira Cardo yanyurujwe n'iperereza ku igenekerezo ya 3 Nyakanga umwaka wa 2025 kugeza ubu nta gakuru kiwe. Ajuda Jean de Dieu Nduwamungu yanyurujwe n'iperereza igitega ku igenekerezo ya 20 Ruhuhu umwaka uheze. Imana irakinga arasubira araboneka acajanwa mu ihorero ribubanza. Bikaboneka ko bano basirikare babangamiwe naho bitwa ko bagiriwe ikigongwe mu mwaka wa 2021. Akazamwo Gabriel Ndikumana. Uyu akaba nawe ari umugabo w'imyaka 38 avuka yitwa Nyabisindo muri komine Cankuzo mu ntara ya Buhumuza. Asanzwe ari umushoferi w'ishiramwe World Vision. Kugenekerezo rya 22 Ruhuhuma uyu mwaka isaha 12:20 z'umugoroba Gabriel Ndikumana yasohotse hoteli Alexistel yo mu Nyakabiga yakunda gushikiramwo. Imodoka y'akazi yayisize mu rupangu rw'ihoteli kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka. Hakaza Shadia Mukaremera. Shadia Mukaremera ni umukenyezi w'imyaka 47 avuka muri komine Gashoho intara ya Muyinga yahahora. Akaba asanzwe aba mu Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura. Ni umukozi wo mu gihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNUDH. Mu gatondo rero ko kugenekerezo ya 25 Ruhuhuma uyu mwaka mu gihe ari mu nzira atonze ku kazi Shadia Mukaremera yaronse telefone y'umukoresha wiwe yamubaza ko yo muhitana bakajana ku kazi. Shadia yishuye ko yamaze kuva muhira. Umukoresha niwe yabaye uwanyuma yamuhamagaye kandi ibi niwe yahavuye abivuga mu nyuma. Igipfungu ni cinshano rero hano hantu.
vuba tuzogaruka ku nyiruzwa ritangaje ry'uwo mukenyezi. Kuva ico gitondo Shadia Mukaremera ntarigera asubira kuboneka. CNUDH kandi nta n'ikintu kiboneka iri kirakora kugira ngo uyu mukenyezi aboneke. Hari byinshi byihuta byari gukorwa n'uyu mugwi bitigeze bikorwa ngo itabare umukozi wayo. Navyo tuzobigaruka ko. Hakaza uwo bita Eric Cubwa Eric ni umugabo w'imyaka 50 yubakanye n'abakenyezi babiri, akaba umuvyeyi w'abana 15, ava hitwa Kabonga muri komine Nyanza intara ya Burunga. Kwigenekerezo ya 22 Ruhuhuma uyu mwaka isaha imwe y'ijoro haje imodoka mu bwoko bwa pickup ku rugo rwa Cubwa Eric. Ivamwe abagabo bahise bacakira Cubwa Eric baramujana kuva ubwo nta gakuru kiwe. Abajejwe intwaro ntavyo banezwe, abe bararondeye hose barabura. Uyundi aza ni Nijimbere Hermenegilde Batazira Fani. Nijimbere Hermenegilde Batazira Fani ni umugabo w'imyaka 42 ava ku Ijabe mu gisagara ca Bujumbura. Yategura gucunga ubwiwe ku itariki ya 14 ntwara n'umwaka wa 2026 acaranyuruzwa indwi zibiri n'igice imbere yuko akora ubugeni. Fani ni umunywanyi w'umugambwe Frodebu, akaba kandi ari mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza. Yarigeze guhungira mu Buganda ahunguka mu mwaka wa 2023 ari uko umwe mu bavukanyi biwe amwemeje ko yavuganye n'abategetsi ko ataca azoba. Kwigenekerezo ya 27 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2026 igihe cy'isaha zine z'ijoro Fani yari kasangira agacupa n'umugenzi hafi y'igituro ca taxi ku Ijabe. Ntiyamenye ko muri ico kibanza yari acunzwe kandi ko yari yaguye mu mutego w'iperereza. Niho haza imodoka kamyonete double cabine ifise ibe bitabona, havamwe abagabo bambaye impuzu z'igipolisi bashika baza gufata umuntu, yamara umwe mu bari ngaho aca arabereka uwo bafata uwo ari we. Fani yarabonye ko yagurishijwe agaragaza guhunga ariko asanga bamutanze imbere abarafashwe. Kuva ubwo nawe nta gakuru ka Fani. Kunyuruza abantu bakabuga irengero ni ingendo mbi cyane y'ubutegetsi. Intwari irafise inzego zikwiye, irafise amategeko yishiriye ko avuga ingene ubagizwe icaha afatwa, asambishwa, apfungwa, aburanishwa. Ntivyumvikana rero ingene intwaro yonyene idashobora kubaha amategeko yishiriyeho. Abatwara Burundi bakabandanya kwigenza nk'uko co bakikira ikirobere cyo mwishamba. Ingendo rero ituma abantu badodoberezwa. Abafitanye amatata asanzwe bagakoresha inzego z'iperereza mu kubesheranira ibibazo by'umutekano. Bamwe mu bakozi b'iperereza baragugwa maze bakambika ibara umuntu kugira ngo bamuzimanganye gusa. Bamwe bati ese mbega Burundi burafise procureur general de la République yemera bino bintu? Ese burafise umushikiranganje w'ubutungane yemera bino bintu? Naco twavuga ku mukuru w'igihugu kuko inzego zibikora niwe zegukira. No kuvuga ko bino bintu byose bikorwa n'ubundi mu isano rya president Ndayishimiye nawe akabandanya kuvyemera. Umugwi CNUDH nawo ngo urateye isoni cyane kuko bitumvikana ko igihugu kigira umugwi w'igihugu witwa ko gwigengujirwa gata y'akazi na muntu utigera wiyamiriza kano karanda. Bigeze nawo umukozi w'uwo mugwi nawe nyene anyuruzwa wa mugukanuma. Uba rero ubejeje kwemeza ko ataco umaze na gitoyi. Ngivyo rero tuba tugarutse ko kubivugwa ku gisata c'iperereza na vyinshi tubagejeje ko arandi makuru menshi turiko turabategura vyose nimuze gucikanwa no Mpuza TV Imana ibahezagire.